umukuru w'igihugu aheje kwakira intumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ngaha mu karere. Yari yaje kugira ngo baganire ibijanye cyane cyane amahoro n'umutekano mu karere. Nibije mu gihe nyacyo umukuru w'igihugu ariwe arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, kandi iryo shyirahamwe rikaba riheruka kwakira igihugu ca Kongo, igihugu arico kinini mu ishyirahamwe. Akaba ari akaryo ko kugira ngo bige uko amahoro n'umutekano yosimbatara, ariko barateza imbere ibintu byose bijanye kugira ngo abene igihugu ivyo bihugu bamererwe neza, ni kuvuga ngo babeho neza, batera imbere kandi babikorere hamwe. Baboneye akaryo kuri kuvuga ku bijanye n'amatora aheruka kuba muri Kenya, baravuga ku bijanye n'igihugu ca Kongo cyane cyane mu buseruko kidatekanye, baravuga ibiriko birakorwa cyane cyane muri wa mugambi w'amahoro watangujwe n'umukuru w'igihugu ca Kenya Kenyatta. Baravuga ibiganiro biriko biraba hagati y'abagwana muri Kongo na leta ya Kongo, n'ibindi byose biriko birakorwa kugira ngo amahoro aboneke, kuko igihe bariko barakira igihugu ca Kongo, intumbero bihaye nuko ata gihugu cosigara mu karere kidafise amahoro n'umutekano, kuko uca usanga nk'uko mwagiye murabibona nk'imigwi imwe igwana igenda iraturirana mu bihugu byari bisanzwe bitekanye. Bakaba rero baganiriye kugira ngo amahoro atsimbatare. Banaganiriye rero no kubijanye nuko imyiteguro iragenda ku nama iriko irategurwa yo mu rwego hejuru izobera mu Burundi mu mwaka uza, mu ntango y'umwaka uza, inama izohuza ibihugu birenga 12. Bikaba rero biragenda neza, baganiriye uko imyiteguro iragenda, kandi n'amanama azobandanya kugira ngo ize igende neza, Uburundi nabwo bwogorore bwerekane yuko ari igihugu gishobora gutunganya ivy'akarere.